Ndabaramukije bakunzi mukurikiranira hafi ibiganiro vy'urwaruka aho muherereye hose twongera kubaha ikaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 10 ruhuhuma umwaka wa 2024. Amakuru yacu tuza kubabwira ibikorwa by'iterambere vyabereye aha muri commune Rugombo zone Cibitoke muri quartier résidentiel Anabe. Kuri micro muri kumwe na Irankunda Ado Desire. Uyu munsi hakozwe ibikorwa rusangi byo gusukura igisagara. Ivyo bikorwa rusangi vyari byo gusibura umuserege wasivye biturutse ku nkukura y'imvura hamwe n'ibicafu abenegihugu baherereye iruhande y'uwo muserege basukamwo. Nk'uko bigaragara abenegihugu bari bavyitabiriye. Urongoye zone Cibitoke aratubwira uko ibikorwa rusangi vyari vyitabiriwe. Sangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa n'iterambere muri zone yacu nziza ya Cibitoke. Kuri uyu munsi uri hejuru giri wibakwe n'Imana kugira ngo fata akanya shimire abenegihugu bose twatanguranye urugamba rwo gusibura uyu mufurege. Umufurege twawutanguye kuwusibura mu kwezi kwa12 tariki 15. Uyu munsi ni tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri. Urumva ko amezi abiri yagomba yuzure turi mu rugamba rwo kwiruka n'inkukura y'imvura n'amazi ava mu mihana y'abenegihugu bagize aya makartier ya résidentiel A na B. Rero ndashimiye cyane abenegihugu bose twafatanije ibi bikorwa by'ukuri bagaragaje umutima wo gukunda igihugu no gukunda zone yabo baje bame gutyo. Nubwo biruko biracagaragara ko hari abatabona umugambi wo gusukura igisagara, aho usanga no mu gihe ibikorwa rusangi biba biriko birakogwa hibonekeza abaherereye kuri uwo muserege bigumira mu mpango zabo, kandi izo mpango ziri mu mpango zisivya uwo muserege, aho bose bafise amatiyo asohora ibizi by'ibicafu bija muri uwo muserege. Urongoye zone Cibitoke yagize ico ashikirije kuri abo bantu. Ikivo twagitanguriye turagikukije kirahetse. Umufurege tuwushikirije abenegihugu bo muri résidentiel A na B usibuye wose kuva ku ntango gushika aho uherera. Nagomba rero sige mbwiye abo benegihugu, umuntu wese aziko aba impande y'uwo mufurege, umuntu wese aziko arima impande y'uwo mufurege ararikiwe gucungana nuko imvura igwa bakaraba inkukura ivyagiyemo bakabividura byose bikavamo. Uyu mufurege ntituzowugarukako. Akamo mwaduteye twarakumvise, ibyo mwadusavye nk'abenegihugu bo mu mihingo itandukanye twabibafashije, tubahaye usukuye usa neza. Ejo nkasubira kumva uyu mufurege wasubiye kuziba, imvura iguye abenegihugu mu micungararo bagatwagwa. Nzoza mana umuntu wese aziko afise inyubako yiwe impande y'uwo mufurege. Kujya mwafasha amatiyo avana ubucafu mu mazu yanyu akorokeza muri uwo mufurege, abandi mufatiye arara mugakura mu ngo zanyu mukazana muri uwo mufurege, nimwe mubwirizwa gufata iya mbere mu gusibura uwo mufurege.
Ikindi twabamenyesha nuko aho abanyagihugu bubatse hejuru y'umuserege aribo bategerezwa kuzohasibura kuko bitoroha ko hasiburwa ku mpamvu yuko atahantu ho gushira ibicafu biva muri uwo muserege. Ivyo bikorwa rusangi byo gusibura umuserege muri ako gace bikaba vyasozerewe. Ubu uhageze urabona ko atamazi azongera gutera ingo z'abantu biturutse ku muserege wasivye. Abantu barimye ku nkombe y'uwo mufurege imetero 2 leta ibasaba zo gusiga mu kurima muzubahirize. Abariko barimbura ni mwimbure, abatera mutere mwisunze izo metero 2 zo kuva ku mufurege kugira abazoba bariko barawusibura baze baroroherwa aho bashira ibyo bakuye indani mu mufurege. Abariko barubaka batarubaka nta muntu arekuriwe gusubira kubaka hejuru y'umufurege. Intambuko zizwi na leta muzubahiriza. Uzobirenga ko azohanwa hisunze amategeko. Hongera kandi hararikira abantu bose bazi ko bubatse hejuru y'umufurege. Nibo batumye ibibazo byose turimo bigwira. Baze baracunganwa naho babaye. Uwo nzosanga atabikurikije tuzomuhana twisunze amategeko. Ndongeye gushima kandi shimira intwari mw'izone. Ntibagiwe abantu bakora umwuga wo gutwara abantu abo bitwa abataxivero. Ku gikorwa c'iteka uyu munsi bakoze cyo kuza gutabara bene wabo. Nababwiye igihugu cama gifise intwari, intara yama ifise intwari, izone yama ifise intwari, komine yama ifise intwari, bitangira abandi. Umukuru wa zone Cibitoke abandanya hamagarira bene gihugu baherereye iruhande y'uwo muserege kudasubira gufasha inkukura mu gusibya uwo muserege. Ikindi umwe wese nukwama azitirira ahaherereye n'urugo rwiwe. Ivyo bizotuma uwo muserege wama utambutsa amazi y'imvura canke yo kuvomera imirima atankomanzi. Bakunzi b'ijwi ry'ugwaruka mwariko mwadukurikirana, aha niho aya makuru tuyasozereye. Turabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi, twongera kubahamagarira kubandanya mukurikirana ibiganiro by'ijwi ry'ugwaruka. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire.